hanyuma hari ikindi kibazo kijanye n'ivyo nyene. Mu misi iheze Peace FM ari ngaha, sinzi ko yari yagitegekanije mu baza, ariko mu misi iheze Peace FM yaranditse ko hari ibiganiro vyoba vyarapfuvye hagati ya leta y'u Burundi na Red Tabara, aravugamwo na FNL Nzabampema, aravugamwo na FPB na Forebu. Mwebwe ivyo biganiro hari ico mubiziko? Ikibazo ca kabiri nuko sinasomye ivyo Peace FM yavuze, mugabo ivyo twita contact, gutumana, urumva iyo abantu bagomba bafise ibintu bafitaniye amatati, haraba abantu baza batumanako amakuru ati twe duhagaze ngaha, twe tuvuga ibi, twe twifuza ibi, ko ivyo bibaho hagati ya Red Tabara na leta y'u Burundi. Ivyo birabaho, ivyo ni ibintu vyo kuvugana baciye ku bandi bantu abo bita abafacilitateur. Mugabo mu makuru dufise ivyo vyarigeze kuba, mugabo ntaho vyashitse uko ntibigeze bashikaho bashobora kumvikana ngo bagere ku rugero rw'uko bashobora no kwicara hamwe ngo bavugane ibintu bimwe bimwe vya mbere. Ivyo ntivyigeze bigira, kandi n'uwavyanse yari Ndayishimiye nyene, umukuru w'igihugu, kandi abantu benshi barabibonye. Hari igihe ni rimwe barameretse abantu bo muri abanyaburaya bari babihagarariye, igihe kimwe berekanye bicaranye na Ndayishimiye. Donc ivyo birabaho, mugabo mu makuru dufise nuko bitari biherutse. Sinzi rero ivyo Peace FM yanditse, ngira ngo yoba yaronse ayo makuru iteba, ikaronka ayo makuru ya kera, akaba ariyo ifatira ko kugira yandike yambuze iyo nkuru yatanze. Mugabo mu makuru dufise ntibarasubira kuva ico gihe, ngira hararenze nk'amezi 8, kuva ico gihe ntibarasubira kuba itumanatumako ry'ingene boshobora kwiyumvira ko bashobora kwicara bakavugana. Ivyo ntivyari biherutse, ntituzi rero aho yabikuye. Ivyo arashobora kuba afise amakuru kuturusha, navyo ntavyo dushobora kumuhora. Ivyo tuvuze gusa ivyo dusanze tuzi. Ariko rero ubwira mperaheze nuko izi ntambara zose uko ziriko ziragenda, ivyo twumva hose, haba muri za Lome, muri Togo, turumva yuko ibiganiro biriko birategurwa. Umva nivyo dutangaza yuko ivyo hirya leta barayo kwicarana na leta y'u Burundi bakavugana. Ivyo dusaba gusa yuko ibibazo by'u Burundi bitari ibibazo gusa vya gisirikare. Ivya gisirikare ahubwo ni ingaruka y'ibibazo vya politiki. Nuko iyo kuvugana ego barashobora kuvugana n'abagwanyi, ariko ikibazo cy'u Burundi ni ikibazo ca politiki, nuko gitegerezwa kumvikanaho n'abanyepolitike bari kumwe nabo rero bari muri ivyo vya gisirikare nabone. Mugabo ikibazo bwa mbere cyo gutorera umuti ni ikibazo ca politiki, ni ikibazo ca demokrasi. Twama twabivuze n'ubu turabisubiriyemo. CNDD-FDD yagiye kugwana ivuga yuko igiye kugwanira demokrasi, iyivuga yuko igiye kugwanira ijwi ry'umurundi wari we wese. Nivyo yavuga, nivyo yabwiye abanyagihugu bose. Ivyo twe turondera biriya nyene, kugenda mu matora, gutegura amatora atibwa, atazokwigera yibwa. Uwatsinze akatwara, hakaba hariho abaguma bamurereka,
uwatsinzwe nawe akagenda muri opposition akarereka ubutegetsi. Nivyo twe dushaka, nivyo tugwanira, agateka ku barundi bose, ijwi ry'umurundi rikuba, nivyo turondera.